Iciyumviro co gushiraho ubumwe bw'abarundi nticari iciyumviro kibi, cari iciyumviro ciza cane wanashaka, ariko kubera uburyarya, kubera kwiyorobeka, ububeshi vyamye biranga abarundi kuva muri kahise, urabona ko no mu gushiraho ubwo bumwe bw'abarundi abavyiyumviriye batavyiyumviriye bashaka ko abarundi banywana nyakunywana, bashaka ko haba ubumwe bw'abarundi, kuko muribuka ko imbere yuko umuhisi Perezida Buyoya yiyumvira ico ciyumviro, hari umugwi w'abarundi wari wamwandikiye umumenyesha ko intwaro yiwe ari intwaro itariko iratwarira bose, kuko yari intwaro ahanini iboneka ko ari intwaro y'ubwoko bumwe, intwaro vyaboneka ko yakumiriye uwundi mugwi w'abandi barundi. Ivyo rero bituma uwo mugwi w'abarundi umwereka ko intwaro yiwe itariko iratwarira bose. Sivyo vyonyene, muribuka ugwimo, ubwicanyi bwabaye ntegamarangara bwahitanye abarundi batari bake. Ivyo vyose bifatanye bituma umuhisi Perezida Buyoya yiyumvira gushiraho politike y'ububeshi, politike yo gusinziriza abarundi, yo guhuma amaso abarundi. Araheza aragera yaho agira referandumu yo gutoza ubwo bumwe bw'abarundi, wanashaka abarundi barabwemeza, barabutora, barabushiraho, mugabo buguma muri ico ciyumviro ca politike y'ububeshi no mu mpapuro no mu majambo gusa. Wanashaka ushaka kubiraba uca ubibona neza, inyuma gatoyi murabona ko kitabujije ko mu Burundi haduka ibara ku mutemere, umukuru w'igihugu yatowe akagandagurwa, izindi nzego zikagandagurwa, abarundi bagasimbiranirako bakicana, bikaba urudubi mu gihugu, kandi bamaze hafi imyaka ibiri badasiba kuririmba, badasiba kuzungagiza amaboko baririmba ubumwe bw'abarundi. Ikibabaje rero ni naho ubwo buryarya, ni naho ubwo bubeshi, ni naho ubwo bwiyorobetsi bwarazwe CNDD-FDD uno munsi ikaba iriko ibikora nk'uko n'ico gihe vyari bimeze, kuko ibiriko biraba uno munsi, intwaro ya Ndayishimiye, intwaro imaze igihe iri mu Burundi ya CNDD-FDD, ntayitandukaniye n'ivyariho mu 1992, ntayitandukaniye n'ivyariho igihe Perezida Buyoya yiyumvira gushiraho ubumwe bw'abarundi. Murabona ko uno munsi intwaro ya Ndayishimiye ari intwaro ugiye ukabiraba neza ari hafi intwaro y'ubwoko bumwe, ari hafi intwaro yakumiriye imigwi itandukanye y'abarundi. Ubwo bumwe bw'abarundi ntibasiba kuburirimba. N'uno munsi nahoze mbona amasitasiyo Ndayishimiye asohora avuga ko ubumwe bw'abarundi ari itunga rikomeye, ari itunga rihambaye, mugabo mu bisanzwe nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bagikumiriwe, nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bakigandagurwa, batagira uburenganzira bwabo. Mu bisanzwe nta bumwe bw'abarundi buhari. Ushaka kubiraba ugenda urabe ivyo abo bategetsi b'abahutu, abandi barundi bo mu bwoko bw'abahutu bayagira mu mazi iwabo, bayagira mu masaro iwabo aho bateramiye ku nzoga, uza usanga bose barabona ko igihugu kiriko kirapfa nabi, barabona ko igihugu kiri mu manga, barabona ko intwaro ihari iriko irakora amarorerwa. Mugabo kubera bwa bwiyorobetsi, kubera bwa buryarya, kubera bwa bubeshi baragwa bwamye buranga bamwe mu bategetsi, abo bahutu baravyirengagiza bakunamika amaso, bakamera nk'aho batabibona, bati kazima
uno munsi hatwara abahutu, ngira ngo ejo bizohinduka, ngira ngo birashobora gufata umurongo, kandi babona ko ibintu biriko birononekara. Abatutsi niko kuko baragenda mu mazu yabo, aho kwiyumvira icokorwa kugira ngo iki ciyumviro ciza co gushiraho ubumwe bw'abarundi gishobore kuvyurwa, gishobore kunagurwa, gishobore kwiyumvirwa ingene coshirwa mu bikorwa, kikava mu majambo kikava mu mpapuro. Bari mu kwidoga ngo vya bipfu vy'abahutu birisha igihugu, vya bipfu vy'abahutu birononye ibintu, vya bipfu vy'abahutu vyaratwirukanye. Nivyo biranga bamwe mu barundi uno munsi. Naho rero twebwe tuvuga tuti uno munsi harageze ko abarundi b'umutima, abarundi bahaguruka bakagwanira, bagaharanira, kuko ubumwe bw'abarundi si amajambo. Ubumwe bw'abarundi si ibibanda yishimiye bagenda muri biriya bibanza gufatana amaboko, kuzungagiza amaboko no kuririmba. Sivyo bumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi nuko ubwo bumwe bubaranga mu bintu vyose vy'igihugu. Ubumwe bw'abarundi nuko abarundi basabikanya ivy'igihugu. Ubumwe bw'abarundi nuko abarundi bose bibona mu ntwaro ibihari. Ubumwe bw'abarundi nuko ata murundi asubira kurenganywa canke ngo abuzwe uburenganzira bwiwe. Ibi navyo inzira yo kubishikako, nkuko dukunda kubivuga muri MSD, nuko abarundi twese twicarana tukagaruka ku kwiyumvira ingene igihugu cotunganywa, tukagaruka kwiyumvira ingene hobaho amatora meza yoshobora gucagura indongozi z'abarundi b'umutima, z'abarundi batarimwo uburyarya, z'abarundi batarimwo ububeshi n'ubu bwiyorobetsi vyagiye biranga abategetsi bo muri kahise. Abo bategetsi bakabiraga abategetsi dufise uno munsi, ari naco gituma igihugu kigeze mu mayira abiri. Ayo matora akaba ari yoshobora kuzana indongozi zishobora kubaka ubumwe bw'abarundi tutarose muri kahise, tutariko turanaronka muri CNDD-FDD nk'uko mubibona uno munsi.